Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane w'abanyamerika, muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika, Canada, muri Brazil, ngaho mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyaburaya, mu Bufaransa, Ubwongereza, Ububirigi, Ubudage, muri Australia, bari ngaho muri Aziya, mu bihugu vya Qatar, Oman, Arabia Saudite, muri ngaha ku mugabane wa Afrika, Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Malawi, Zimbabwe, Nigeria, Ethiopia, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, uburaruko mu Rwanda, uburengero muri Congo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike, aho ibintu biboneka ko bibandanya kuba zuguru ngaho mu mugambwe CNDD FDD. Bamwe bati umugambwe CNDD FDD ugeze ku mpera zawo, kuko biraboneka ko uyu mugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, biraboneka ko ivyawo bigiye guhera, na cane cane ko aho rero haziyemwo indyane zikomakomeye cane ziriko ziravugwa muri uyu mugambwe wa CNDD FDD. Abategetsi benshi bariko barabona ko noneho ivya CNDD FDD iryavuzwe rigiye gutaha. Iryavuzwe rigiye gutaha atarindi nuko CNDD FDD bahora bahemukira iyindi migambwe, bagahemukira abenegihugu, bagasambura imigambwe itandukanye, imigambwe iyi n'iyi. Noneho nabo baravuga ko ivya CNDD FDD navyo bigeze aho CNDD FDD igiye gusambuka uko yahoraga. Injyane ziriko ziravugwa naho zahoze zivugwamwo, ariko ikigero zigezeko bitandukanye cane nuko zahozemwo muri kahise canke mu myaka iheze. Muri kino gihe Reveriyano Ndikuriyo niwe yari umunyamabanga mukuru w'uyu mugambwe CNDD FDD, ariko ngo Reveriyano Ndikuriyo yashatse kwiyimika Samuragwa agihari, ashaka kwiyimika kandi hari abagomba kuzomwimika. Indyane zo kumaranira kuba umukuru w'igihugu zatewe canke zadutse muri uyu mugambwe wa CNDD FDD, baravuga ko arizo ngorane, arico kibazo nyamukuru kiri muri uyu mugambwe. Colonel Reveriyano Ndikuriyo niwe vyose biriko birakomokako. Izo ndyane kuba ari we ajejwe canke yatwara uyu mugambwe wa CNDD FDD, ariko akahava ari nawe biboneka ko gusambuka k'umugambwe ari we bifatirako. Reveriyano Ndikuriyo nk'uko babimubwiye bakanabimubuza, akanama k'inararibonye kamubwiye ko katamukenera ko aba umukuru w'igihugu, ahubwo ko agomba kuzobandanya atwara umugambwe, kandi yoheza ikiringo kiwe akavamwo. Kuko ngo bavyumvikanye bari mu ishamba bakiri umuhari, bumvikanye ko ata muntu azotwara umugambwe incuro zibiri, umuntu azoja atwara ikiringo kimwe, ico kiringo kimwe cohera agaca arekura hakajako uyundi.
Ivyo rero vyabonetse aho Reveriyano Ndikuriyo we yashatse kugira ngo atware ikiringo kigira kabiri, kugira ngo ico kiringo nikija guhera abe ari we azoba aramutswa CNDD FDD, azokore propaganda mu banywanyi, mu bagumyabanga ba CNDD FDD, bace ari we barungika kuja guhagararira guserukira CNDD FDD mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ni mu gihe Evaristo Ndayishimiye ngo biboneka ko gutwara igihugu vyamunaniye, vyamuyobeye, bagagerageza uburyo bwo kumutembagaza ku butegetsi, ariko akagira General Prime Niyongabo, uyu akaba n'umuhungu we mu butisimu canke mu bugeni nk'uko bavyita pare, ubwo yakoraga canke yagiraga ubugeni, Evaristo Ndayishimiye niwe bari kumwe, niwe yamubereye pare. Ivyo vyatumye Prime Niyongabo adashigikira itembagazwa rya Evaristo Ndayishimiye. Incuro zibiri zarageragejwe hategurwa ko Evaristo Ndayishimiye atembagazwa, ariko biranka. Imwe hari mu kwezi kwa gatandatu, iyindi incuro gira kabiri hari mu kwezi kw'icumi. Izo zose ni incuro zibiri bateguye gutembagaza ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye mu mwaka umwe, ariko bikanka. Mu mwaka w'2024 ivyo vyose niho vyabaye, ariko vyaranse. Ni mu gihe mbere yaho gatoyi nanone mu mwaka w'2022 bishira na gatatu, General Alain Guillaume Bunyoni nawe yaragerageje gutembagaza ubutegetsi bwa Evaristo Ndayishimiye, ariko nawe biranka. Uko kwanka vyanatumye Evaristo Ndayishimiye atahura ukungene General Alain Guillaume Bunyoni yariko arategura gutembagaza ubutegetsi bwa Varisito bwa Neva yaciye amukura mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere yahoramwo canke yarasanzwe arimwo, aca aramukorora aramushira hasi, ntihagira n'ayandi mabanga azezwa. Ni mu gihe vyari bizwi ko General Alain Guillaume Bunyoni ari umuntu akomeye cane, avuga rikumvikana, avuga rikijana ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, ko ijambo yari gushinga ryari guca rikoregwako. Ivyo Bunyoni yagomba kuvuga, benshi baranamutinya, babona ko ari we atwaye igihugu, ari we akomeye gusumba perezida. Naho amakuru yaciye aja hanze, amakuru araja habona yuko General Alain Guillaume Bunyoni yoba ariko arategura ugutembagaza ubutegetsi. Ibintu vyahavuye bikomera cane, ibintu bihindura isura, ibintu bihindura uko vyahora. Neva abonye ko agiye gutembagazwa, n'amakuru yava mw'iperereza ava kwa General Ildefonse Habarurema, uyu nawe yarakoranye cane na Evaristo Ndayishimiye kugira ngo adatembagazwa. Mu makuru bagenda baronka hari mwayo mw'iperereza, kandi iperereza niryo ryaciye ryerekana ko Bunyoni koko yariko arategura gutembagaza ubutegetsi. Vyahavuye bimuta kuw'amazi, Evaristo Ndayishimiye bihera amutaye muri yompi, aramupfunga. Gupfunga General Alain Guillaume Bunyoni vyarateye bamwe ubwoba. Bamwe mu bagenerali bakoranye baravuga ko barirukanwa, nabo bavanwa mu mabanga bahoramwo. Akarorero ni nka Steve Etienne Ntakarutimana, uyu ni umugenerali. Indi ni Tibia, General Gabriel Nizigama, nawe yahora mu mabanga ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Ariko abo bose abo bagenero bari bashigikiye General Alain Guillaume Bunyoni bakuwe mu mabanga, barashigwa ku ruhande. Ivyo vyose vyaboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwajemwo indyane zikomakomeye gushika muri kino gihe. Noneho rero uwahora atwara uyu mugambwe ari we Colonel Reveriyano Ndikuriyo, ngo biraboneka ko nawe yipfuza impinduka zikomeye, yipfuza kwirukana Evaristo Ndayishimiye kuri ubwo butegetsi.
siwe wenyine kuko arashigikiwe n'umushikiranganji wa mbere ariho muri kino gihe, uyu ni Gervasi Ndirakobuca batazira ndakugarika, nawe ngo yoba yaramaze kuva ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye akaja ku ruhande rw'abarwanya Varisito Ndayishimiye. Ni mu gihe uyu mujenerale Gervasi Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere nawe abandanya kwagirizwa ivyaha bikomakomeye cane, ivyaha yagirijwe n'umukuru w'igihugu harimwo icaha co kubuza no gutegura ukungene abarundi bo kwigaragambya bakiyerekana bivanye no kubura kw'igitoro. Uyu mujenerali Gervasi Ndirakobuca akaba n'umushikiranganji wa mbere ngo niwe yabujije ko igitoro gishobora gushika ngaha mu gihugu c'u Burundi, aca abwira amasosiyete yo hanze mu bihugu vyo hanze yazana igitoro ababuza kukizana ngo kuko yabona ko mu kigega ca leta ata kintu kirimwo, kandi ko ngo ubutegetsi bwa CNDD FDD canke leta ya Gitega, leta y'u Burundi muri kino gihe itazoronka ico izokwishura icyo gitoro. Ico gitoro caciye gihagarara, abadandaji abagwizatunga bahora bakizana bakinjiza mu gihugu baraciye babihagarika, kuko ngo bamwe barakizana amahera yabo ntibayaronke, ntibishugwe, ntibarihwe. Ivyo vyose bikaba vyarashizwe ku gatwe ka General Gervasi Ndirakobuca batazira ndakugarika, bigizwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ivyo bikaboneka ko ari zimwe mu njyane zikomakomeye cane hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere. Yumvira ukungene umushikiranganji wa mbere n'umukuru w'igihugu ngo bashobora kumara ukwezi kose ata kintu bari bavugana,